nkaya masaha mu muri tuvuga inama saa 2 mukaza saa 4 urumva mutama nk'ubu twese ibintu byinshi bidufatiye nturana ko agenda isi wowe wa JFIC production ugize ngwi cyafata ngasanga maje gutwara ibintu kwanza ku kazi kugira ngo umwanya rero kuza mu bintu bya naho ni ibintu bya filime nagenda bihebema bitangwe kuneranya what nagenda byihebe Werero weho ushika saa 6. Ego. Jene nafatiriwe nabuze umuntu usigira ikibanza kugira ndabira abakiriya. Ivyo twiye bitwunguriye. Uwe nyine shifurika kuzama umugura dudu nyine ibintu biba bimuhanze. None ko filime Ndundi rimwe abakinyi benshi ni mwebwe nyene babiri nyene mbona. Mutama ariho urumva nkabo biba vyagoye ugasanga badutumye nkuje Simo yanumye ujya mu ngura vyara mu cyane afitiye filime yakoze muri 2014 n'ubu narayisohora urumva aguma ivyo rero bagenda imwishuze ukurwamo ngaho none abakinyi bose babuze ni Simo wenyene nanje Mutama amedariyanto amafatira ivyo tuza kuvugira ngaha uraje kubiri coding bimushira canke we nibimuraba yambwiye ko afatiriye Atubwa abagabo banga. Wewe na Amede kubera iki yatumye wewe nije nabangutse ndibaza mu bafise nimero ntacu twete kwanza baje abere nduwayo Preza iyo nkuru Dani ngendi ngaha Happy River Je nanje River yari yantumye. Yantumye kubera ari ndimba ariko arakora ya gospel. Abajya abahungu hasi ntacu tubandanye Fanny Lavine présente Halerimana Samuel Samuel ntaje je nari navyibagiye yari yantumye Gateka Donate Narengutse. Iradukunda Liberty here I am ntacu reka dukorane n'abaje nibaza ko abandi nabo mbona umengo mwaheze ubona hamagaye mwese mwaje sinoguma hamagara abandi bataje bo ubu rero ikibazo tugiye kwiga ku kintu kiki cyatuma filime Ndundi idatera imbere ukuvuga umengo turi hahandi nyene umengo hari abakinyi umuntu umwe barekuriwe gukinisha n'undi atarekuriwe umengo umwe hari hahantu arekuriwe gukira na hatarekuriwe ivyo bintu rero biva kuki kuko biri mu bidusubiza inyuma kundi ukatwebe tukikina za gitorengla hari umuntu ayizi muri mwebwe ntawizi haniyo muzi nayo muzi ntamango mukoresha YouTube ngo muhura abasineyaste twakinye Endimasha Kigali izo zose ni film uri kwarabazi kwije norme za film namwe mushobora kwigira ko kugira ngo murabe nivyo nubwo ntakibirimwo kubera ko nyene ntabishatse kubigarukamo ariko nanye ni kugira ngo ndabiyegereze ndababe hafi kubw'inyungu zacu kubw'inyungu zanyu no kubw'inyungu z'igihugu ubu rero tugomba kuraba ni igiki kiriko kiratuma kidusubiza hahandi tuguma hahandi nyene yewe nyakuba urana mutamade wonse iyi filime yacu yo mu Burundi kugira izotera imbere izoba bigoye cyane bikora byumva kubera nk'ubu urashaka gusanga umukinyi ugira umukinishe akabanza kugusaba amahera urazi amahera je nkonsoma urazi injyaje amahera yanwa my family zose kubakinyi kubarihira ibiki ukaje usangana n'ikingorongoro winjije bikagutako ngaho bikanaguteranya
kuko n'ibintu kina bikumena umutwe stress z'akazi umuhungu wa Simo nawe akagira kuneranya n'abantu yanyandika ko inkuru urabaza bafana niyo mpamvu ndakuye filime yacu naho yotera imbere nanahamye ntizoreka gutera imbere mu gihe mwese muzoba mwabishatse tugomba kumenya impamvu mengo hari abakinyi bari mu kagwi kabo n'abandi bari mu kagwi kabo urumva mutama niyo mpamvu ndakubwira ati no muri industry yiwacu birabyo urabibona gusa urabibona ko abantu tutari kumwe none umva tuzotera imbere gute mwotera imbere gute nyene mucambara inkofero mu nama kambara ya mutama nabwiye izi zose ni stress za film izi ni stress zituma umuntu ashaguma yambaye ishapo no mu nama ugasanga yibagiye ubwo wani wana kuri iyo okay kimwe rero mu bituma mudatera imbere niki ni jambo rimwe ugize ngo ijya hega mutama nawe ni kubibona je ndavye ibintu abera avuze ndabishigikiye ijyana kwijyana nkuba turavye nkaje baza habere yo ni mama narashize ko bajaje ku munsi ngizana amabyuzane ane ntegasha kumara tuzoshika je ico nabona nuko kugira filime y'Indundi itera imbere twakora nyene ikintu nyene ahubwo abanyamuziki bagikoze bagakora amicale des musiciens natwe tugakora new cinéaste sivyo wewe nk'uyu mukobwa uyu Dodo namubwiye gukina iseni imwe muri filime yiwanje yazi ibimo iyo yote ya 50 besha twumve besha kutabingiye nene washaka nugari duka yanje cenze uko nyene atakintu buri bumwe erega nanje niyo mpamvu mvuze dushire iyo new cinéaste of course ahubwo utibagira bashire hamwe ibagire ishira hamwe y'ingage none mutama wumva filime yacu yotera imbere gute muri twebwe kirimo ingage mbirabwire Dani reke ingage muri mebwe ninde kubera ko mwita ingage muri mebwe ninde ingage ni yo Dani ndekurada tena meni nakite teo tena nakite teo nakite teo teo nakite unye nakite teo nakite tena nakite asko chira kushisha bunye na Dani je Ifati. Dani no kuzaka ukoresha ubwenge bisa vulikazi Ndeke ko bintu dukore. Ngiye kunyagira jayi zinje ngaho Dani baguhenze nakite teo urakize habo no ndwigi inkoko kindukuri inkoko yiki ahubwo budabwa no bupasura urabona rero nyakuba aba bantu tukimeze uku tukije no mu nama ikatunanira nta buryo namwe dushobora gutera imbere ngo duteze imbere filime Ndundi inama yonyene irananirana bikanka ko twumvikana tekereza nk'abantu bagize ibintu nk'ibi we uri ngaha uri umutegetsi bakubonye ko uraha waje kudufasha kugira ngo tubone uburyo twotera imbere ariko bakaca bagira ibintu nk'ibi gutera imbere ntigikunda nigishoboka undashobora no kubaho umutegetsi oya tekana nekane nibati natazatera imbere filime nzatera imbere ahubwo nuzotera imbere ini besini ine besire da ini besini ine besire Dani Dani tabira that's why umunyana gupasura Dani dogo Dani wewe tuanwara reka kweli Dani kubibwira ndi Dani ndakwere musumba Dani ndakwere ndamwere kutumbura Dani